umwaka mwiza mwese muriko muradukurikira, umwaka wo guhozwa amarira, umwaka mwiza, umwaka mwiza. Mu nkundire dusangira ijambo riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 10. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Nico saha y'9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bo na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntaco mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera, arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegereza. Barumirwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Amen. Haleluya. Iri jambo n'ukuri rirakomeye. Ni ijambo tumenyereye kumva, ni ijambo tumenyereye kumva bigisha ku masengesho, isaha yo gusenga, ibitangaza biva mu masengesho. Ariko nkundira ndakubwire ngo uyu mwaka wo guhanagurwa amosozi, uhoraho agukorera icyo utari witeze. Uyu muntu yari yiteze ko bamuha amafaranga, twa dufaranga batanga 5, 10, 20, ngo baramubwira ngo turabe mu maso, turabe. Ngo bamuhanga amaso, baramubwira ngo turabe, ngo arabaraba yiteze ko bagira bamuhe. Ngo ariko Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufise, ntacyo dufise, ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Aba bantu bari baduze gusenga, ngo mu isaha yo gusenga bari baduze bazi icyo bafise muri bo, bari bazi ko bafite Yesu ashobora, bari bazi ko bafite Yesu bitangaza, bari bazi ko bafite Yesu w'ubushobozi, bari bazi ko bafite Yesu akora ibitandukanye n'iby'abandi. Uyu muntu yitega amafaranga, ariko aronka ibyo atari yiteze. Mwene data, ndagusengera ngo muri uyu mwaka wo guhanagurwa amosozi, Imana igukorera ibirenze cyane ibyo wari witeze. Nk'uko ijambo rivuga mu Banyefesi igice cya 3 umurongo wa 20, ngo ishobora gukora ibirenze cyane. Haleluya. Ishobora gukora ibirenze cyane. Uyu yari yiteze amafaranga, ngo kuko bahora bamuzana ku irembo ryitwa Ryiza buri munsi agatahana amafaranga. Ariko ntiyarazi ko hari umunsi Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Izavugurura amagufa yiwe, imitsi yiwe igatangura gukora kubw'iryo zina rya Yesu Kristo. Nta kindi bamubwiye, ngo mu izina rya Yesu haguruka. Ngo arabaduka. Ndasenga ngo ibyawe bibaduke. N'ibyumva iryo zina
ndasenga ngo ibyawe bibatuke ibyo umaze igihe uririra ndasenga ngo ibyawe bibatuke ndavuze ngo ibyawe bibatuke nibyumva ubushobozi buri muri iryo zina uhoraho abahe umugisha abahezagire kandi mwitege ibirenze ibyo musaba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah.